kurandura amacakubiri yabibwe imyaka 100 iri kwire umuntu yabivye akayakamisha akayacuruza akayavomamwo akamutungisha kugira ngo yarandure n'urugamba rukomeye cyane bisa amasengesho yo kwisonzesha tugize runani go gusenga no kwisonzesha turi kumwe n'Imana barundi twese ugwanko goca ndababaza goca ugwanko twobura amahoro gute twebwe turi kumwe n'Imana nyina amahoro umwamenye n'inganje umwamenye n'ingabo twobura amahoro gute tugize go runani go gusenga nyagusenga no kwisonzesha nyakwisonzesha umwe wese ahari iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka haraje daimoni mbi isa amasengesho yo kwisonzesha tugize runani go gusenga no kwisonzesha turi kumwe n'Imana barundi twese ugwanko goca ndababaza goca ugwanko twobura amahoro gute twebwe turi kumwe n'Imana nyina amahoro umwamenye n'inganje umwamenye n'ingabo twobura amahoro gute tugize go runani go gusenga nyagusenga no kwisonzesha nyakwisonzesha umwe wese ahari ukumva yuko ziba muri ko murandenganya murenganya aberage kubanje nanje nzopfuka imbere y'Imana nisonzesha Imana izomenya urubanzica birateye isoni twobura amahoro gute twebwe turi kumwe n'Imana nyina amahoro umwamenye n'inganje umwamenye n'ingabo twobura amahoro gute tugize go runani go gusenga nyagusenga no kwisonzesha nyakwisonzesha umwe wese ahari ukumva yuko Imana iba muri twebwe full time ahantu harakomeye ico nakoze nabwiye umutambukanye wanje yagiye yumva ndamubarira itegure ejo tuzokwisonzesha dufata imisi 9 yo gusenga hanyuma namubwira uko kandi umenga ndihuta kuko hari amawasiwasi hanyuma aritonda neza nza numva arambajije ngo none ko kariyo tubateguye nevene igisabisho c'imisi 9 ko duhora tuba twavuze ivyo tuza gusengera ngo none ubu nibiki ko namubwiye nti ejo ninaje ntavyo ndabona ndakubwira hanyuma niho munywa ndamubwira nti jewe maze igihe ndiko ndasenga ngo ndabaho mfundura ipfundo riboshe nahabuze vyerekana ko ari Satani yaboshe Burundi iyi minsi 9 rero dusenge kugira ngo iyo Satani ibohore uburundi tugize go runani go gusenga nyagusenga no kwisonzesha nyakwisonzesha umwe wese ahari ukumva yuko Imana iba muri twebwe full time hariho Satani zitubuza kubaka igihugu cyacu kandi zisaba amasengesho menshi no kwisonzesha tugize go runani go gusenga nyagusenga no kwisonzesha nyakwisonzesha umwe wese ahari ukumva yuko Imana iba muri twebwe full time umwanya wose buri segonda twobura amahoro gute twobura urukundo gute gwagwanko babi gocaye ko tangore nimwe inanira imbere y'Imana. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Uno musi reka tubandanye n'igice ca kabiri ca cigwa cacu. Ni yahe formule twokoresha kugira ngo tuve mu bihe bibi turimo? Ni yahe formule twokoresha kugira ngo tugaruze umunezero Satani yatunyaze? Bara, ico nico kibazo catumye dukora kino cigwa kugira ngo ico kibazo tugitorere inyishu. Mu gice ca mbere rero twareko turavuga neza ku buzima bw'ikinyugunyugu. Ni gute ikinyugunyugu kigeraho kiba ikinyugunyugu? Ni ikihe kimazi gitanga? Twarabonye ko gitangura kuba ikinyabwoya kandi ikinyabwoya kirya cyane.
ubwo runyabwoya murabona yuko ruba rudoshe n'ukudoha kubera ruba rurya gose, ariko ntigishima kuguma uko, ntigishima kuguma kibikora uko. Kanatsinda nta n'uwo bagihanigwere, nta muntu agikorako, umuntu akibonye agitera umugere canke akacica. Ibinyabwoya barabipompa kubera iki? Bironona imirima y'abantu. Ibinyabwoya bigushikiye mu murima, basha narabwiye yuko uca urira ukihanagura. Nukuvuga ngo nta muntu n'umwe abakunda ikinyabwoya. Nawe uri kuranyumviriza nta kinyabwoya ukunda. Ikinyabwoya ukibonye cinjiye mu nzu, ivyo rero byose ntiwokumva umerewe neza, kuko ubwa mbere na mbere bwobwo wiyumvira ko kikugirira nabi, kuko kikubavye uramererwa nabi gose, kirababaza. N'ingene gisa ukibonye ucutangura kubihigwa. Naco nyene rero kiravyibwira, kikumva kitoguma muri ubwo buzima, kigaca gihagarika ivyo cahora kirya, kigaca gihagarika vya bindi cahora conona, kigaca cisonzesha, kigaca citanga kw'ikimazi kugira ngo kibone guhinduka ikinyugunyugu abantu bose bazokunda, abana bazobona bagatwenga, ikinyugunyugu kizoja ahantu abantu bakariha amahera bagiye kukiraba. Ikinyugunyugu abantu bakoresha ibintu vyinshi. Mu gice ca mbere rero icigwa nyamukuru twakuye ku kinyugunyugu ni ugutanga sacrifice, no gutanga ikimazi. Nukuvuga ngo ikinyugunyugu kiba ikinyugunyugu ari uko caciye ahandi hantu kikababara, kikibabaza, hanyuma kikabona gushika heza. Ubwa mbere twabonye yuko ata kintu na kimwe ciza ushobora gushikako udatanze ikimazi. Turabona yuko natwe abarundi kugira ngo dushike muri bwa Burundi bwiza, bwa Burundi buri mu ndoto zacu, dutegerezwa kwitanga kw'ikimazi, dutegerezwa kwisonzesha ibintu bimwe bimwe tukabiheba mu ntumbero yuko tuba abo twifuza kuba. Voilà. Gandhi niwe avuga ngo be the change you want. Ngo bimpinduka wifuza kuba, bimpinduka wifuza kubona. Mbega twebwe abarundi twifuza kuba abarundi bameze gute? Twifuza kuguma turuko turi, twifuza kuguma mu Burundi dusanzwe tubayemwo, uravye ingene busa, uravye ingene bumeze, uravye ingene abarundi twitwara, twifuza kuguma tumeze uko. Ubuzima tubayemwo urabona yuko vy'ukuri ari ubuzima nka bwa bundi kinyabwoya kibayemwo. Nta uguhanigwere, no kuvuga ngo ibi na biriya, ni ingorane nyinshi. No kuvuga ngo twavuze duti ubu buzima bubi tubayemwo tubugereranye na ca kinyabwoya, ariko turavuga duti turiko turahinduka, turifuza kuba nka ca kinyugunyugu. Voilà, ico kinyugunyugu naco twagigereranije n'Uburundi twifuza kubamo. Voilà, ico cari igice ca mbere. Icigwa ca mbere twakuye mu gice ca mbere ni ugutanga ikimazi. Nizera neza yuko turi kumwe ngaha. Nabonye ingene abirabure b'Abanyamerika bari bamerewe nabi, ubukene barimwo, akarenganyo barimwo, ikumigwa rifatiye ku rukoba barimwo. Twarabonye ingene bisonzesheje, bagaheba kugendera no mu mamodokari bahora bakunda kugira ngo Imana ibatabare. Kandi yarabatabaye, habaho ibiganiro, sentare nkuru y'igihugu iremeza yuko abirabure n'abazungu bangana muri Amerika. Babishitseko kubera batanze ikimazi. Voilà. Ni cahe kimazi twebwe abarundi twiyemeje, tugiye kwiyemeza gutanga kugira ngo tuve mu buzima bubi tubayemo. Barabonye ingene abahindi babikoze kuri Gandhi, mbere Abanyamerika babirabiye ku bahindi,
twarabonye ingene Martin Luther King yabisomye mu gitabo ca Gandhi. Voilà, kuko ibi vyabaye mu Buhindi mu 1930, muri Amerika naho biba mu 1955. So, voilà, ico cari cigwa ca sacrifice, gutanga ikimazi. Voilà, aho rero utanga ikimazi iyo ubona yuko izindi nzira zose zanse. Voilà, niho witanga ku kimazi. Ubona hari inzira zigishoboka, voilà, ubona hari iminyuro wocamwo, biragoye yuko woshobora kwitanga ku kimazi. Mwebwe muriko muranyumviriza, hari izindi nzira mubona nyene sinonosoye twocamwo? Dutera amabombe, tugire gute? Tuje mwibarabara. Icigwa ca kabiri, ikinyugunyugu twocigirako urukundo rw'igihugu, le patriotisme. Ni ukuvuga ngo ikinyugunyugu bagifatirako mu kwerekana abantu bitanze, batanze ubuzima bwabo, babutangira abandi, canke bakabutanga bagomba gushika ku mahoro arama, bakabutanga bagomba gushika ku mwidegemvyo. Voilà, ico le patriotisme ni ikintu gihambaye cane. Twarabonye ingene abanyamerika bafise idarapo bacafyeko ikinyugunyugu kugira ngo kibibutse le patriotisme, urukundo bafitiye igihugu. Murumva yuko ikinyugunyugu gifise amateka akomeye. Akarorero nakaba Martin Luther King, aho bari bafukamye basenga Imana, bariko baharanira ubutungane, bariko baharanira ukuri, kandi bagatako bakabishikako. Bafatanya amasengesho n'ibikorwa. Murabona yuko basenga bakongera bagakora. Ivyo vyose bakabishikako bicishije bugufi, bisonzesheje. Voilà, Martin Luther King aravuga ati umuzimagiza ntushobora gukuraho umuzimagiza, ahubwo umuzimagiza ukugwaho n'umuco. Kwemera guheba kugendera mu mamodokari bakagenda n'amaguru, bati aha ni mpaka dushitse ku mwidegemvyo, bati aha ni mpaka turonse ubutungane. Narabwiye ko hari akarenganyo karenze abantu bapfungirwa ubusa. Hari abantu bavuga ngo je no gwanira igihugu n'amaraso nkayasesa. Okay, nivyo wokigwanira n'amaraso nkayasesa, bose ndabihari, ariko nukwisonzeshereza igihugu, ukemera ugaheba uturyoshe, ukemera ugaheba ivyahora bikuryohera kugira ngo uharanire ikintu kanaka, ni ikintu kitoroshe. Hari abantu bafungura amashurwe wampaye inka, hari abantu barya neza udufungurwa vraiment tw'amashurwe neza, hadashobora kubura akavinyu, kumbure utekaho urwagwa canke uruyeri, wewe ashiraho akadrosti, ashiraho akaruinare nka kamwe umukuru w'igihugu yatubwira. Voilà, akagenda arashoza. Umuntu yokwemera agaheba ibintu nk'ibi kugira ngo yisonzeshereze igihugu, akavuga ati jewe igihugu canje kimeze nabi, ndifuza ko kimera neza, ndahevye ivyahora bindyohera vyose kugira ngo nifatanye n'abandi kugira ngo turondere ubutungane, duharanire ukuri. Ijipe yanje nzosubira kwigenderamwo ari uko amahoro abonetse, ari uko ico mparanira kibonetse. Umuntu nk'uyo wewe wovuga ko umurusha gukunda igihugu? Nukwisonzesha, wisonzeshereje igihugu, ukavuga uti jewe ndemeye guheba ivyo kurya vyo mu gitondo, ndemeye guheba ivyo kurya vya sasita, visa umubabaro munini. Ngomba yuko igihugu canje cogorora, ngomba yuko igihugu canje gikira. Ukaguma imbere y'Imana ugisenga, usubira ukayisenga, usubira ukayisenga, uti Mana hezagira igihugu cacu, ndifuza yuko gikira. Mana, aho wowe uri hose kw'isi, ukifatanya n'abandi muri mu mpwemu imwe, wafashe umwanzuro wa discipline w'ivyo ubwirizwa guheba,
muri uwo mwanya wowe wifatanije n'abandi kuneza mu ntumbero yo kugira ngo igihugu cawe gikire cogorore. Hari patriotisme, hari urukundo rw'igihugu rurutugo, hari patriotisme irutiyo muyimbwire ntayiriho, kuko ngaho uba watanze ubuzima bwawe, uba witanze wewe nyene ukwisonzesha. Nta muntu ubabaza, oya wewe nyene niwe wibabaza. Voilà, nico gituma ata muntu yoza kuhangara ko ngo we ngo ni kubera ikuri kurisonzesha, ngo we ngo sinahura kuno wagirire nabi ngo uri kurisonzesha. Yogirira nabi niwe uri kurisonzesha, niwe uri kuribabaza. Mwene majambo kwisonzesha bavyita kwibabaza. Voilà, niwe wibabaza. Ariko uko kwibabaza kuvamo ikintu ciza. Ikigwa rero ngaha twokuramo nuko twebwe abarundi tupfa kuvuga ngo turakunda igihugu, ntaco dukunda. Ugukunda arakwihebera. Voilà, nimba tugikunda naho ivyo bizogaragara ngo je ndakunda Uburundi gamana. Aho urabukunda nivyo tugiye kuraba. Abandi nawe ukaza wumva basha wowo ni umwasi w'Uburundi, ngwizo ni za nyanka Burundi. Voilà, okay, wowe ukunda Uburundi. Tugiye kubiraba rero ukunda Uburundi, tugiye kuraba ukunda Uburundi wariwe. Voilà, patriotisme. Ubu tugomba turabe les vrais patriotes. Tugomba turabe les vrais patriotes. Ico cari cigwa kigira kabiri, muze muraharura ntitwihende. Icigwa ca gatatu, ikinyugunyugu ni kimenyetso c'amahoro. Akanyugunyugu kariko karatambatamba ntawe kagirira nabi, karashobora kuza ku mutwi wawe, ku kuboko, ku rutugu, nta kintu na kimwe kakononera, kandi abantu bose baragakunda. Nta gwamu uzokumva kariko karatera n'akanyamahoro. Ico gituma bakagize ikimenyetso c'amahoro. Kino gihe mu Burundi turanyotewe amahoro, turanyotewe kubaho mu mahoro n'umutekano, ata maraso twumva ngo yasesetse, ata abantu birukana abandi, ata abantu biruka ku bandi, ata abantu barenganya abandi, ata abantu bajya ivy'abandi. Eka turanyotewe igihugu kirimwo amahoro, igihugu kirimwo ubutungane. Nta gihugu gishobora kugira amahoro kitarimo ubutungane, ntibishoboka. Nakare baca umugani mu Kirundi ngo ahari amahoro umuhoro uramwa. Ayo mahoro rero twese hamwe twitange kugira ngo tuyabone, kugira ngo tuyashikemo, kugira ngo vy'ukuri yandamukanyo yacu y'amahoro igire insiguro nyayo. Ejo ntidusubire kumva Umurundi ari Nyarugusu canke Induta, Umurundi ari Mahama, Umurundi ari na Kivare canke Kakuma canke hariya Rusenda. Twumve Umurundi wese ari mu Burundi, ariko arakorera Uburundi, ariko yubaka Uburundi, ayo azoba ari amahoro nyayo, azoba ari amahoro y'ukuri. Kuko nitwovuga ngo Uburundi burafise amahoro hari abarundi bagorewe mu buhungiro. Ikigwa ca kane dukura ku kinyugunyugu. Ikinyugunyugu ni kimenyetso c'ivyizigiro. Ubonye ikinyugunyugu iyo cavuye n'umwanya vyafashe kugira ngo kibe ikinyugunyugu, agira ivyizigiro. Arabona yuko naho afise ubuzima bumeze nk'ubwa ca kinyabwoya, akabona ca kinyugunyugu, aragira ati kwiki kinyabwoya cabaye ikinyugunyugu, nanje ubuzima burashobora guhinduka, nanje ndashobora kugira ubuzima bwiza, nanje ndashobora kwitabwaho, gukundwa. Iki cigwa kinyibutsa ukuntu abarundi dutuntuye, ukuntu abarundi twataye ivyizigiro, ukuntu abarundi tutabona ejo, ukuntu tudafise uburamuko, ukuntu hari abarundi bataye ivyizigiro vyakazoza, ukuntu hari abashomeri bataye ivyizigiro, ukuntu hari abagwaye ingwara zibasaba kwivuza mugabo bakaba batararonka uburyo, bakaba barabuze uburyo
bugushobora kubavuza. Abantu nk'abo barataye ivyizigiro. Abari mu makambi y'impunzi barataye ivyizigiro. Babona buca bukongera bukira batazi ngo tuzotaha ryari. Iby'ubutunzi ubu birajogajoga. Abarundi sinzi ntibabona kazoza. Babuze ibi na biriya. Umwiheburo ni mwinshi. Ariko rero naho biruko iki cigwa c'ikinyugunyugu kidusubize mu nzira y'ivyizigiro. Dusubire tugira ivyizigiro. Tubone yuko naho twaba dufise ubuzima nk'iki kinyabwoya ejo bishobora kugenda neza. Tubone kwejo ubuzima bwiza bushoboka. Tubone kwejo ubuzima ari kashi. Tubone yuko kazoza kacu, kazoza ku Burundi ari keza cane. Ariko twibuke ico bisaba kuva ku kinyabwoya ugashika ku kinyugunyugu. Twibuke ko tubwirizwa gutanga ikimazi nk'uko iki kinyabwoya catanze ikimazi canke gitanga ikimazi kugira ngo kibe ikinyugunyugu. Uko wifuza kubona Uburundi, nimba ufise ishusho y'Uburundi nka Dubai, nimba ugomba ko Uburundi buba nka Amerika, nimba ugomba ko Uburundi buba nk'ikindi gihugu ciza wowe umaze kubona, ivyo birashoboka, ariko bivana n'ikiguzi canke ikimazi tugomba gutanga. Nitwitanga cane tuzoshika kuri binini, twitanze buke buke tuzoshika kuri bito. Ariko tugira ivyizigiro vya kazoza keza. Icigwa ca gatanu, ikinyugunyugu cerekana transformation, ihinduka kuva mu kinyabwoya kikaba ikinyugunyugu. Ntidushobora kuba abo twifuza kuba hatabayeho ihinduka. Ariko iryo hinduka tubwirizwa kuriharanira. Mwibuke rya jambo Gandhi yavuga ngo be the change you want to see in the world. Ngo ba ihinduka wifuza kubona mw'isi. Voilà, turakeneye ihinduka kugira ngo tuve ku ntambwe imwe tuje ku yindi. Tuve aho turi kino gihe tuje ahandi. Icigwa ca gatandatu, akanyugunyugu ni ikimenyetso c'umunezero. Abana, abakuze usanga bariko barakinisha akanyugunyugu, eka mbere twarabonye yuko bagakoresha no mu mazu mu gushariza amazu. Kino gihe Satani yaratunyaze umunezero wacu, tubwirizwa kugaruza vyanka vyakunda. Tubwirizwa kuva mu buzima nk'ubw'ikinyabwoya tugira ubuzima nk'ubw'akanyugunyugu. Turifuza ko Burundi buza kurabwa na bose baburatira ijisho. Turifuza ko Burundi busubira kugira igikundiro nka kera. Abanyamitahe basubire babwirukire. Ba mukerarugendo basubire babwirukire. Amahera asubire agira agaciro. Abarundi tubeho tunezerewe. Icigwa c'indwi, akanyugunyugu ni ikimenyetso c'urukundo. Muramaze kubona ko hari abakobwa bamwe bamwe canke abagore usanga barishizeko amatatuwaje y'utunyugunyugu. Bisigura urukundo. Uvuga ngo urukundo baba bafise ruba ruza ruri mu guseseka. Sivyo ngomvye kuvuga, ariko kenshi na kenshi tubabonye bagize ivyo twiyumvira ko bafise izindi ngeso, ariko je novuga ko bashirako birya mu ntumbero yo kwerekana urukundo. Bacapako ikinyugunyugu. Baba bagomba kwerekana ko bafise urukundo. Icigwa c'umunani, akanyugunyugu ni ikimenyetso c'ubutunzi, la prosperite. Aho kari haza abaturiste, aho kari hatembererwa n'abantu, abo bakaba bariko barinjiza. Akanyugunyugu rero kerekana iterambere ry'umuntu giti ciwe canke iterambere ry'igihugu, la prosperité du pays. Voilà. Naho utoba ufise amahera ubu, ejo urashobora kuyagira. Nawe
ukaba umutunzi mu bandi. Icigwa c'icenda, akanyugunyugu ni ikimenyetso c'ukuvuka bwa kabiri, la renaissance, canke ikimenyetso c'ukwiyubura. Voilà, la renaissance cane cane ifatiye ku vyiyumviro. Ni ukuvuga ngo muri kino gihe dushobora kuba dufise ivyiyumviro vyaguye ingese, ivyiyumviro vyo gutoteza abandi, ivyiyumviro vy'ubusuma, ivyiyumviro vy'amacakubiri, ivyiyumviro vyo gutoteza abandi, ivyiyumviro vyo kuvuga abandi nabi, ivyiyumviro vyo kurenganya, eka ivyiyumviro vyinshi. Ivyiyumviro rero bimeze uko, dufate yuko turi muri eta ya ca kinyabwoya. Mu gihe rero dushitse kuri ka kanyugunyugu, haba habaye renaissance, tuba twasubiye kuvuka bwa kabiri. Tugeze muri eta ya kanyugunyugu, ni kuvuga ngo c'est la renaissance. La renaissance bisigura kugira page nshasha, gutangura ubuzima gushasha, kugira refreshment. Abarundi turakwiye kuba actualize, nka kurya ugirira imashini actualize canke refreshment. Abarundi dufise ivyiyumviro vyageseye, turakwiye kugira rebirth canke la renaissance kugira ngo dusubire ku murongo neza. Ivyo navyo vyoshoboka ari uko tugiye muri wa murongo wo kwisonzesha kugira ngo imoteri isubire turune neza, kugira ngo imoteri isubire izunguruke neza, ivyiyumviro bisubire bije ku murongo. Naye ahandi hoho baba bari nyuma y'igihugu, baba bari mu gihugu, harimwo abafise ivyiyumviro vyaguye ingese, ari ivy'amacakubiri canke ivy'urwanko, bikenewe yuko bagira renaissance. Renaissance niko kuvuka ubwa kabiri. Ubw'icumi gasigura ugukura, growth. Umva ko kaba kagize urugendo rwo kuva ku kinyabwoya gushika ku kanyugunyugu. Abarundi turakeneye gukura. Abarundi turakeneye kuba igihugu kidasanzwe. Abarundi turakeneye kuba igihugu abantu batangarira, igihugu bavuga bati iki gihugu ni ic'abanyabwenge. Ubw'icumi na rimwe, akanyugunyugu ni ikimenyetso c'ubumwe. Ubunyugunyugu bukorera hamwe, bukayanganira hamwe, nico gituma bakagize ikimenyetso c'ubumwe. Abarundi kino gihe turakeneye kunywana, turakeneye kuja hamwe kugira ngo tugwanirize umwasi hamwe, kugira ngo dutorere inyishu hamwe ibibazo biduhanamiye. 12, akanyugunyugu ni ikimenyetso c'ugushika ku ndoto. Voilà, it's a symbol of success. Urafise indoto wifuza gushikako, nanje ndazifise. Rero izo ndoto tuzozishikako nitwakora nk'uku kwaka kanyugunyugu, nitwemera guhinduka nk'uku akanyugunyugu kabigira. Icigwa c'13, akanyugunyugu katwigisha la restauration, kugira ubuzima bushasha. Voilà, la restauration ni kuva mu buzima wahoramwo bubi ukaja mu buzima bwiza. La restauration ni igihe c'impemburo. Voilà, iyi restauration nitwibutse ko ibihe turimwo tuzobivamwo tukaja mu bindi bihe vyiza. Dusubire duhagarare muri vya vyizigiro, twizere yuko Imana izotugaruriza umunezero, izosubira iturestorere umunezero Satani yatunyaze. Ndizeye nanje ko twimirije ibihe vy'umunezero, ibihe vyo gushumbushwa, ibihe vyo kugarurizwa ivyo Satani yatunyaze. Ubw'icumi na kane, akanyugunyugu katwibutsa
isuku, ukwezwa. Akanyugunyugu murabona yuko gatambatamba ku mashugwe, ahari amashugwe naho haba ari ahantu heza. Karatwibutsa kandi ukwiyeza, na Bibiliya iravuga ngo mwame mwiyeza buri gihe. Ibi bifatanye kandi no kwihana. Voilà, karatwibutsa ukwihana. Kino gihe abarundi dufise amakosa menshi cyane nk'ay'ingurube. Turakeneye kwiyeza, turakeneye kwihana, turakeneye kuririra Imana kugira ngo itubabarire. Turakeneye kwambara amagunira nka kumwe ab'Ininewi babikora kugira ngo Imana, igihugu cacu ntigihave gitembagara. Ubw'icumi na gatanu, akanyugunyugu n'ikimenyetso c'uguharirana. Ubw'icumi n'indwi, akanyugunyugu n'ikimenyetso c'ugusubiza hamwe canke reconciliation. Ivyo vyanditswe n'umwanditsi yitwa William Phillips. Kino gihe abarundi turakwiye kwigira kuri akanyugunyugu. Turakeneye guharirana, turakeneye gusubiza hamwe, kuko twagiraniye ibibazo vyinshi cane. Ntavyo rero twakoraniye tutohariranirana, kandi ntacotuma tudasubiza hamwe. Harageze ko dusubira kubaka ikiraro kiduhuza. Ubw'icumi n'umunani, akanyugunyugu n'ikimenyetso c'ubwiza. Iki ntaco nokwirirwa ndavuga ko murabona yuko akanyugunyugu ari keza, ariko bitwigishe ko bitizana. Kugira ngo ushike kuri ubwo bwiza ubanza kubukorera mu kwitanga. Ubw'icumi n'icenda, akanyugunyugu kerekana intango nshasha. Un nouveau départ, une nouvelle page. Murabona ko bagashushanije amaraso ari musi yako canke amaraso kari hejuru y'amaraso. Bisigura ko ari ikimenyetso c'uko amaraso ahagaze guseseka. Akanyugunyugu bakakoresha nk'ikimenyetso c'inyuma y'intambara. Ni ukuvuga ngo mu gihe berekanye akanyugunyugu, baberekanye yuko ivy'intambara birangiye, mugomba mufate imyanzuro mishasha. Un nouveau départ. Voilà. Bantu b'Imana, akanyugunyugu katwigisha amaraso aseseka mu Burundi si make, murabizi. Aho hibonekeza ibiziga ku munsi by'abantu bishwe, birababaje cyane. Ese Imana yodushikana kuri iyi ntambwe yo kuvuga duti tugomba dutangure page nshasha, tutanguye ubuzima bushasha. Nta maraso y'umurundi azosubira guseseka, nta murundi azosubira kwica mugenzi we. Umuntu azotwagwa n'ugw'akarago. Uwishe mugenzi we nawe azoba nawe yiyahuye, azoba amenye yuko yiyishe. Tukavuga duti uhisemwo kwica mugenzi wawe, nawe uzoba uhisemwo kwicwa. Tuvuga duti amaraso y'abarundi yasesetse, yarasesetse, harageze yuko bihagarara. Wewe uri kuranyumviriza, amaraso y'inzirakarengane zipfa ku munsi yoba kubabaza? Voilà. Ibi bintu rero byo gusesa amaraso ku munsi, kumbure ngira ngo usanga bifatanye na bya bindi vy'ibimazi. Ibi bintu ni ibintu bidasanzwe, bidapfa kwiheza uko nyene. Ibi rero bisaba bya bindi vy'uko natwe tubanza tugatanga ikimazi. Voilà. Tudatanze ikimazi ibi ntivyohera. Ubwa 19, akanyugunyugu n'ikimenyetso c'ukwibuka. Narabwiye ukuntu abanyisirayeli bagashushanije mu idarapo ryabo kugira ngo bibuke abana 1,500,000 bapfuye.
bishwe n'abaki? Bishwe n'abanazi. Iki gicapo rero abana bo muri Isirayeli bose bakura bakizi bazi ico gisigura kikabigisha. Natwe amaraso yarasesetse mu gihugu c'u Burundi, twarabuze abantu ibihumbi n'ibihumbagiza, harabaye abapfakazi n'imfuvyi benshi, nino saha imiryango iguma ibura. Aka kantu ko duhicigwa ko natwe dukwiye guhagarika amaraso ariko araseseka, hanyuma tugaca tugira amasezerano y'intazohava, tukavuga duti kizire ko amaraso y'umurundi, umurundi w'inzirakarengane aseseka. Tukavuga duti kuba harapfuye abantu ku mpande zose birababaje, n'uruhombo twagiriye hamwe. Duti kubw'ivyo dushinge icibutso kimwe rudende, aho umurundi wese agishitseko azokwama yibuka ati hari abacu bapfuye, hari abacu twabuze tutanka, ati ariko biragahera ntibizosubire kuba. Akavuga ati harabaye ntihagasubire kuba. Ubu hariho kirazira, aho tuzoba tugwanije ya macakubiri, bimwe biguma bidukwegera mu macakubiri, aho bamwe bagenda bakiherera ngo tugomba twibuka abacu b'72, abandi ngo tugomba twibuka abacu b'93, abandi ngo tugomba twibuke. Oya, ivyo ntitwobigumamwo, vyoguma biduteranya gushika hakuduhuza. Mbega tubikoze uko siho vyoba ari vyiza ga yemwe? Ubwa 20 mwihangane, tugomba turangize kuri izi nsiguro. Akanyugunyugu n'ikimenyetso c'uguca bugufi. Ikinyabwoya kigomba kuba akanyugunyugu kiremera ivyo cahora kirya, naho biba vyahora biryoshe canke aba ari vyinshi, kikabiheba kikaja muri wa mufuko kikisonzesha mpaka kibaye ikinyugunyugu. Muri uwo mwanya kiba cemeye kwicisha bugufi. Natwe duhamagariwe kwiga kwicisha bugufi. Mwibuke ko tuvuga yuko igihugu c'u Burundi kizokira ari uko twebwe abarundi twemeye kwicisha bugufi, tukava ku vyo twahora dukunda, tukava mu vyubahiro vyacu, tukemera kwicisha bugufi, tukava mu vyo twahora dukunda kurya canke kunywa canke kugenderamwo ubwibone, voilà, tukemera kwicisha bugufi. Ukwicisha bugufi niko uzokiza igihugu cacu. Kandi birababaza, ndavyumva, ariko n'ikinyabwoya nticoroherwa. Murabona ingene kibabara ariko kigashinyiriza. Akeza karigura wampaye inka, nayo ngo ushaka inka aryama nkayo, nta urya katamugoye. Mwavyanka mwabikunda, nta kundi bitegerezwa kugenda. Tubwirizwa kwiyubura nk'uku kw'ikinyabwoya. Ubwa 21 nje ngarukira ngaha. Akanyugunyugu ikintu two kigirako n'akanyabikorwa, karakora nikaruha, kagurukira kure cane, karihangana, gafise ikintu bita mu gifaransa persistance. Uyu muhinga avuga yuko akanyugunyugu gashobora kuva mu gisagara bita Mexico, kakaguruka gushika muri Canada, karondera iki giti mubona ngaha. Ibi bintu biratangaje gose. Mwiyumvire, gaca mu kirere kirekire gose, gaca hejuru y'amaoseya mpaka gashikira iki giti. Bavuga yuko kaba kagiye ibirometero 4,800.
Voilà, icigwa dushobora gukura ngaha nuko mu bikorwa byose twaba turiko turakora twogira persistence, ntiduhebe tukagumizako gushika dushitse kuco tugomba gushikako, gushika dushitse kwihangiro ryacu. Akanyugunyugu twogakuramwo ivyigwa vyinshi vyo kuzura ibitabo n'ibitabo. Reka tube turageza ngaha ku kanyugunyugu kumbure twashoboye gutahura ibitari bike. Narabwiye yuko inyishu y'ibibazo turiko turacamwo iriho. Reka rero twumvirize neza akaburungu ku kaburungu, agakwabu ku gakwabu, ubutumwa bwavuzwe n'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza, muca mutahura neza igikorwa cyo kwisonzesha, igikorwa cyo kwicisha bugufi. Ndazi ko hariho abatamwemera kandi no mu mugambwe bariyo, ivyo rero nibisanzwe, ariko uno munsi ngoma ndabasabe mwumvirize kuno kuri. Je ndavuga nti uyu munsi ntiyariko aravuga gusa, ahubwo yariko aravugishwa. Iteko risumba yandi mategeko yose Imana yahawe ikibanza ca mbere. Ntibishobora kwijana, ntibishobora kwijana. Atangingo. Perezida Neva murabona ko ariho yari yibereye. Nta ntsinzi. Ijambo ryavuze ngo amasengesho kwisonzera kwanyu ko mu kwezi kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, ukwindwi n'ukwicumi. Naco bitwaye amezi ariyo yose. Twe tura amezi ari yose. Muno mwaka. Ndabwira inyungu z'amasengesho twakoze muno mwaka. Ko niyo ya mbere. Inyungu ya mbere yanezereje umutima w'Imana. N'amasengesho kwisonzesha atanezera umutima w'Imana. Kuko wawerekanye akandi kigoro wokora gasumbako. Bo uko yowe yarayavuze kose muze murumviriza ngo nta kigoro gasumba ako kugirante ako kwisonzesha. Aha turiko tuvuga mu gihe wisonzesheje neza. Amasengesho mwe nayo rero ubugira kabiri ahagurutsa Imana warondeye umwanya muremure numara kukigoro gukora ibihambaye. Nico gituma bikorwa bihambaye bigiye gukoreka neza cyane kandi mwamaze kuvyumva. Bo reka tubanze turabire hamwe ukwisonzesha kunezereza umutima w'Imana. Ivyo tubisanga muri Yesaya igice ca 58 ku murongo wa 6. Imana iravuga iti, mbega ukusiko kwisonzesha nshima, sukubohora abantu ingoyi zukugiranira nabi, no guhamburura imigozi abatwazwa igitugu, no kurekura impahazwa ngo zidegemvye, mukavuna ivyo gutwaza igitugu vyose. Mbega sugutanga ivyo kurya vyawe ukagaburira abashonje, ukazana aboro birukanywe ukabashira mu nzu yawe, wabona ugenda gusa ukamwambika, ntiwirengagize mwene wanyu. Maze rero umuco wawe uzoca utambika nk'umutwenzi, amagara yawe asubire atotahare vuba. Aka kantu murakumva? Reka maze nagasigure neza, muzoca mugomba mubaze n'abaganga. Ukwisonzesha gutuma umuntu agira amagara meza. Umuntu yisonzesha vya bigwara bitandukanye, bimwe vy'amagrese, bimwe vy'ama diabete, bimwe vy'imitima, cancer, bituma kandi ugira amagara meza yo mu mutwe. Mu cigwa giheruka narabwiye yuko mu gihe uri kurisonzesha wiyumvira cane ku rugero rwo hejuru gusumvya uko utahora. Urumva yuko Bibiliya yoyo
ibizana neza. Urumva umuntu agira muri jipe yiwe agendera mu modokari no ku metero zitanu agenda n'imodokari umubwiye uti niwisonzeshe ngo uyu muntu nawe ariko arangora gute zokwica ibigwara vya bindi byose bigukoranireko wewe wiyumvira yuko uriko arisonzesha ariko arapfa uriko urarya ari wewe uriko urakira mugabo wowe ntumenye yuko uri kurya uburozi wewe nawe uburozi ariko arabukura mu mubiri. Bo iki cigwa nzosubira ndakigarukeko ariko nari naragitanze ariko ntaco nzosubira ndakigarukeko nerekane akamaro ku kwisonzesha. Imbara Imana rero nuko kwisonzesha ukora mu gihe ugomba yuko ababoshwe barenganywa nuko kuza gufasha babandi bariko barahohoterwa kubera igikenye c'abantu kanaka. Nivyo byose mwumvise muri Yesaya murashobora kuvyisomera. Reka tubandanye. Hagice umubabaro umwaka umwe 2 3 10 20 40 50 100 amajana 2 kandi Imana ikawubona kandi tudasiba gusenga no kwisonzesha. Ega ko abisere babikora mu gice cy'abanyegiputa barasenga bakarira imyaka amajana 30 irahera barira ariko abo musi umwe amarira yabo yahindura amariba y'umunezero. Turipfuza umunsi umwe kw'Imana yohindura umubabaro wacu amarira y'umunezero. Abarundi bakarira bagasubira bakarira kubera umunezero, kubera babonanye n'ababo baherukana kera haraheze imyaka 10 haraheze imyaka 20 barasubiye kubonana. Uwo munsi ndawurindiranye igishika, abazobonana n'abagabo babo, abazobonana n'abagore babo, abazobonana n'abana babo, abazobonana n'inshuti zabo baheruka kera, bizoba biryoshe. Uwo munsi gamana, uwo munsi ndipfuza kubona Imana ihinduye umubabaro wacu amarira y'umunezero. Uwo wifuza kuwushika ko uwo munsi, iri niryo hangiro ryacu, uwo ni wo munezero twifuza kugaruza. Vyanka vyakunda iri hangiro tubwirizwa kurishikako nk'abarundi twese hamwe, birashoboka ataburyarya burimo. Abaro bitwa baja Imana bahindura amateka baca bitwa ingabo z'Imana. Akagoroba kamwe mu myaka 430 Imana yakoze bijya nto yagiye. Icyatumye Imana ikora bijya kuruka bwarurutse ngo numvise amaborogo yanyu, numva n'iminoyo yanyu nururuka. Imana yamanutse kubera iki? Bariko barayinihira, bariko barayiborogera, bariko barayisaba, bariko barayitakambira. Hanyuma ibi bintu sindavyihanganira, iragira iti amasengesho yanyu ndayumvise. Nayo tweho bimeze gute? Mbega hari bitugoye byotuma twitakambira tuyiririra? Ibintu twagize mu mwaka nishobora kuza Imana kuruka gukora. Ndavyumva neza, ndavyumva kabisa bayo. Ntukangwe n'umubabaro, mubabaro guzwe n'Imana uhinduka umunezero uvuye ku Mana. Hari umunsi twafashe turashinga nibuye, hari umwaka wese mu kwezi k'umunani turashinga bati iriye nicagirije tuzokwama tukugendanira. Abarundi twese
ntavyo ibigambwe birimo kuko mukuru w'igihugu y'imigambwe je ku ruhande turafashe ingingo tuzokwama tugendanira ate kandi umunsi munaka tuzokwama turi imbere yawe muntu ugomba gutera ku bintu ngingo turakugabishije umwaka uza kubera kano kanya umve neza yuko Imana idakinishwa twabivuze nk'abarongozi Imana ikinishwa haruhande ujya munsi uniyongere ni 3 na 10 ntaco bitwaye kuko bivi wawe kandi Imana igiye gusuka impwemo yo gusenga no kwisonzesha mu Barundi si ubikora ni Imana ibikora mwe mu mutahe tumaze ku mutahe w'Imana bijya utariye bijya utinejerejemwo hari umunezero w'Imana yakubikiye hari n'ingaburo nziza yakubikiye ukagira umunsi mukuru mwiza isuminde iminsi mikuru yose ayi iminsi mikuru ningana abarundi turi miliyoni 11 icuma nk'abarundi abasenzi bisonzesha hajya ubure bwoteramigwa ku munsi iyi ni intango umwaka n'umwaka w'intango muzigiye kubona intango y'ino mwaka inyuma y'no masengesho mwibonere icarico ugusenga kufanya no kwisonzesha ati hamwe abarundi bogirane aka kantu mwakumvise neza ati Imana yoteramira Uburundi ngaba bariko barandika mu bitabo ubu rero yasahirageze iyindi nyungu kugwiza urukundo n'amahoro senga mwisonzesha indongozi cane ivyo biraba twebwe bwa mbere senga twisonzesha ate bagabo kwisonzesha bituma haba urukundo bituma haba amahoro bituma haboneka amahoro ibi ni bimwe twatangura kubona hariya mu kwisonzesha mwibuke kuri kakanyugunyugu mwibuke nibi dusomye muri Yesaya igice ca 58 kubohoza impazwa kubohoza abarenganya kubohoza abatwazwa igitugu urongozi gusuba ku Mana hatubwe ndongozi twahisemo kwimana ifise ibanda cambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari igihe Burundi bwatwariwe mu bapfumu imyaka n'abarozi baje guhiganwa bafise abapfumu 50 cyangwa 40 bahamiriza inyuma yabo kibaza ngo ari muri bitingi kumba abapfumu ivyo byarabaye ivyo kubisangangura sagutuma umwana bisa gusenga no kwisonzesha ya mashetani ya madayimoni yatera babantu baja mu bintazi mwibaza yuko ivyo bintu byohagarara gute mwibaza ko ari aho gutuma umwana bisaba amasengesho no kwisonzesha turiko tuvuga ngo tugomba amahoro ngo tugomba umunezero ngo tugomba iterambere ivyo shetani ntavyigomba shetani igomba yuko abarundi bababara shetani igomba yuko abarundi bamira mu ntambara shetani igomba yuko abarundi bamira mu bukene shetani ntiyipfuza na gatoya ko abarundi bashobora kuganira none ivyo vyose mwibaza yuko vyokugwaho niki shetani yokwirukanwa niki n'amasengesho fatanije no kwisonzesha gukomeye kurandura amacakubiri yabibwe imyaka 100 iri kwire umuntu yabivye akayakamisha akayacuruza akayavomamwo akamutungisha kugira ngo yarandure n'urugamba rukomeye cyane bisa amasengesho yo kwisonzesha tugize runani rwo gusenga no kwisonzesha turi kumwe n'Imana abarundi twese ugwanko goca ndababaza goca ugwanko hamwe nk'abarundi uku kwisonzesha tugukoze vy'ukuri ataburyarya burimwo amahoro twoyabura zangorane zose mbega ntizotora inyishu iconanira Imana co bicaye
icogorana coba icahe? Rwa rwanko rw'amacakubiri rwocahe? Rumwe rwa Tadeyo na ba Bwejeri hariya. Kwisonzesha ni ikintu gikomeye cane, ni ikintu gihambaye cane. Habaho transformation, urahingurwa ukundi, uvuka busha, imigabo yawe mibi irapfa, ntusubira kuganzwa n'umubiri, umubiri urawutsinda ukaganzwa n'impwemu. twobura amahoro gute twebwe turi kumwe n'Imana nyina amahoro, umwamenye n'inganje, umwamenye n'ingabo, twobura amahoro gute? Mbega ivyo tubikoze neza ataburyarya burimo, za mpunzi ziri muri Tanzania zosubira kubayo, za mpunzi ziri mu Rwanda zosubira kubayo, eka za mpunzi zishwiragiye ku isi yose z'abarundi zosubira kubayo. Aho ibambewe hoca havuka urukundo muri twebwe, hoca havuka uguharirana muri twebwe, hoca havuka ugusubiza hamwe. Twotahura ko ico dupfa kirutwa n'ico dupfana. Tugize urwo runani rwo gusenga nyagusenga no kwisonzesha nyakwisonzesha, umwe wese ahari ukumva yuko Imana iba muri twebwe full time, umwanya wose, buri segonda. Twobura amahoro gute twe? Twobura urukundo gute? Rwagwanko babi gocahe ko tangorane nimwe inanirana imbere y'Imana. Voilà, hamwe ibi bintu vy'ukuri tubikoze, tukabikora ataburyarya burimwo, tukabikora muri ubu buryo bunezereza Imana, tukabikora twifuza ko bene wacu bagorewe mu buhungiro batahuka, tukabikora twifuza yuko bene wacu bapfungiwe ubusa bapfungurwa, tukabikora twifuza yuko abatwaza igikenye baca bugufi, tukiyima bimwe dukunda vyose twadondagura. Uburundi bworeka gukira gute? Tugize urunani rukomeye rw'abarundi bose. Mwumvirize aya majambo abiri ngomba mvuge, arahambaye cane. Ijambo rimwe riri mu Ngoma kabiri igice c'indwi ku murongo wa 14, haravuga ngo ni abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje. Mwumvise akantu kwicisha bugufi ni kwa kwisonzesha, kwa kwibabaza. Haravuga ngo bakava mu kabi kabo. Voilà, ni kwa kwihana, kwa guharirana. Ngo nzobumva ndi mwijuru, ngo nishura amasengesho yabo, kandi ndabakirize n'igihugu. Mbega igihugu cacu kiragwaye kino gihe? Muri Yoweri igice ca kabiri ku murongo wa 12 haravuga hati, enda naho bigeze iyo ni kuhoraho agize, nimungarukeko n'imitima yanyu yose, mwisonzesha murira muboroga, imitima yanyu aba ariyo mutabagura, ariko si impuzu zanyu, kandi mugaruke kuhoraho Imana yanyu, kuko ari nyabuntu yuzuye imbabazi, iteba kuraka, igira ikigongwe cinshi, kandi yigarura ngo ntizane ikibi. Ntawe ubizi, kumbure yohindura ikigarura, ikabasigarana umuhezagiro, niwo mafu y'amashikanwa n'ibiturire byo gushikanira uhoraho Imana yanyu. Mu vyigwa biheze twarerekanye ukuntu igihugu c'u Burundi kiri ku muvumo. Uwo muvumo uturuka kuki? Uturuka ku maraso y'inzirakarengane aseseka buri munsi ku mfuvyi n'abapfakazi.
zirirwa ziraba nyinshi, ku bantu birirwa barapfungirwa ubusa, ku bantu barenganywa, ku bantu birirwa baratwagwa bakagenda amazima yonga, ku bantu. Twarerekanye ko ivyo vyose biterwa n'ivyo duhejeje kudondagura. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo kumbure Imana yobaha umuhezagiro. Muravyumvaga abantu b'Imana, iyo usenze wisonzesha ukabikora mu kuri utarimwo uburyarya, Imana irakugirira neza, Imana iragutabara ikakuronsa umunezero. Aka kantu rero mukumvirize karahambaye. Haravuga ngo ku murongo wa 15 ngo nimuvugirize inzamba Isiyoni, mushinge igihe cyo kwisonzesha, mutangaze hose, habe ikoraniro ry'agahebuza. Mana yanje, habe ikoraniro ry'agahebuza, mukoranye abatama, mukoranye abantu, mweze ikoraniro, mwegeranye abatama, mukoranye abana n'abakiri kwibere, umukwe nasohoke mu nzu yiwe, n'umugeni nave mu nkinga. Abaherezi aribo basuku buhoraho nibaririre hagati y'ikirimba c'inyubakwa n'igicaniro, bavuge bati hangaza abantu bawe, ewe Uhoraho, ntutange ishamvu yawe ngo ibe agatukisha, canke ngo amahanga wayiganze. Niki kibavugisha mu mahanga ngo Imana yabo iri hehe? Ubu ibihe turiko turacamwo, ndizera yuko hariho abavuga bati mbega none ko abarundi basenga, ibice 90% vy'abarundi arabasenzi basenga, arabakristu, none ibi bintu biriko biva kuki? Kubera iki igihugu kiriko kiramererwa nk'uko? Hariho abavyibaza. Voilà, Bibiliya rero irabivuze. Dukoranye rero ikoraniro ry'agahebuza. Voilà, ntidusubire kuba gatukisha. Kuba mu karere igihugu c'Uburundi conyene rutende, arico kitagira igitoro, arico kitagira isukari, arico kitagira umuyaga nkuba, arico kitagira ibifungurwa by'abanyagihugu, arico kitagira amazi kandi yuzuye, arico kitagira ibinyobwa, nibara nagatukisha. Ubu rero igihugu c'Uburundi gisigaye aragatukisha. Kugira ngo igihugu c'Uburundi gisubire kwitwa agatukisha, hasigaye iki? Hasigaye ko twisonzesha, hasigaye ko dusenga Imana twisonzesheje, tukayiririra, nitwayizera tukayisenga tugira kigoro, tukagira gute? Tukagira akigoro. Akigoro kukugira nte? Akigoro kukwisonzesha, twisonzeshereje igihugu kugira ngo Imana igitabare. Ico kwirikira ivyo n'ubwiza n'umunezero. Voilà. wajya amasengesho kwisonzesha, hari inyungu yindi iye gutuma Imana yambika igitsibo c'ubwiza y'ucacu c'Uburundi. Yego, igitsibo c'ubwiza nawe uzokibona. Ushaka kuzana amadrone igitsibo c'ubwiza bw'Imana ntuzokibona. Ukoresha ubuhinga bwawe bwose, wokoresha isi yose bimenye ubuhinga bwose wokoresha igitsibo c'ubwiza bw'Imana. Imana yambitse Uburundi nta numwe azokibona, nta numwe azogiteramira atari Imana yonyene. Ico gihe birashobora kuba bitashitse, ariko kino gihe ndizera neza ntakekeranya ko
bigiye gushika. Ubwiza bw'Imana, wa muco urasira Uburundi, ukarasira Afrika, ukarasira n'isi yose, ugiye kuboneka. umaze kwambara ico gitsibo n'ibindi bice bikurikira, ikidodo kivyemeze n'ijuru vyemeze byavyemeje, bijya bimenyetso kuzuba n'ukwezi, bijya n'ibidodo vy'Imana, ati turavyemeye. Voilà, aya n'amajambo akomeye gose. Umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, mwumvise yuko avuga yuko kwisonzesha ari ibintu bikenewe cyane. Wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza, murumvise amajambo avuze. Dusigaje iki none? Nimba hari abantu bisonzesheje cyane gusumvya abandi, ni Gandhi. Aravuga ati ukwisonzesha nibwo buryo bwa mbere bwo gusenga. Ati nibwo buryo bwa mbere bw'ukuri bwo gusenga. Aravuga ati ndizeye ko atasengesho ribaho atakwisonzesha, ati kandi nta no kwisonzesha kubaho atamasengesho. Aravuga ati ishengero ryanyigishije ko mu gihe cose mfise umubabaro ntashobora kwikiza canke ntashobora gukuraho, ati nca nisonzesha fatanije no gusenga. Kandi murumva yuko kwisonzesha no gusenga vyari muri we, kandi murazi yuko vyahavuye birangira abwiye abanyagihugu ngo bareke ivyahora bibanezera, ngo bareke umunyu, baje kwironderera umunyu aho bita dandi. Iyi nkuru narayibabwiye ejo. Ivyo nivyo vyatumye abahindi baronka umwidegemvyo, nivyo vyatumye abahindi baronka independence. Martin Luther King nawe murazi yuko ari umunyeshure wa Gandhi, no kuvuga ngo yasomye ivyo Gandhi yakoresheje, nawe abishira mu ngiro hariya muri Amerika. Barisonzesha, barasenga, hanyuma baruhuka bashitse kuco barondera. Martin Luther King aravuga ati kuvyerekeye ukwisonzesha, wo kwisonzesha kenshi gashoboka kugira ngo ushobore gukontrola umubiri wawe. Ati kuko mu gihe estoma yuzuye umubiri ntushobora kwigisha. Ati ntushobora gusenga canke kwiga canke gukora ikindi kintu cose ciza. Ibi ndabivuze kugira ngo mwumve yuko abantu bakomeye isi yamenye mu gihe cabo bakoresheje ikigwanisho cyo kwisonzesha, bakoresheje amasengesho. Hari abandi bantu bitwa aba founding fathers of America, no kuvuga ngo nibo bantu batumye Amerika ija hamwe, nibo bantu batunganije Amerika kujya muyibona, nibo banditse n'ibwirizwa shingiro rya Amerika, nibo batumye Amerika ironka independence. Aba abenshi muri bo babaye abaperezida ba Amerika, harimwo ba Jefferson, harimwo ba Benjamin Franklin. Aba kubera bagize uruhara rukomeye muri Amerika, bose uko ari indwi baciye bashigwa ku noti z'idolari. Abo bagabo mufise mu mifuko yanyu bari ku madolari nibo baba founding fathers of America. Mu 1778 itariki 16 z'ukwezi kw'icumi na rimwe bahamagaje amareta 13 yo muri Amerika kugira ngo yisonzeshe, yongere asenge, yongere ashimire n'Imana. Amerika bose muri ayo mareta bagaca bisonzesha, kandi babikora kenshi gashoboka. Mu 1900
n'amajana 865 Abraham Lincoln, perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, ahamagaza abanyagihugu bose bo muri Amerika kugira ngo bisonzeshe, bicishe bugufi, basengere igihugu kuko cariko kiraca mu bihe bigoye, ico bita la guerre de sécession. Yari intambara ihuza abanyamerika b'amajepfo n'ab'amajaruguru. Bahejeje gukora ayo masengesho no kwisonzesha, iyo ntambara irangira Abraham Lincoln akuyeho ubuja canke esclavage. Nariko ndabereka ukuntu abantu bakomakomeye bagiye batahura akamaro ko gusenga no kwisonzesha. Muti none kutaratubwira ya formule. Ya formule si yindi, ni formule yo kwicisha bugufi, ni formule yo kwitanga kw'ikimazi, nka ca kinyabwoya kigomba kuba ikinyugunyugu, no kwisonzesha mu majambo make. Hari utabitahuraga bagenzi, hasigaye ko formule tuyishira mu ngiro. Ariko rero ga wampaye inka, nkundire nsozerere kuri rino jambo rirahambaye cane. Nkuko twize ivy'ikinyabwoya n'ikinyugunyugu, ingene habaho ihinduka, reka turabire hamwe igica kiba iyo ikinyabwoya kitemeye iryo hinduka. Iyo bishitse nticiyumvire kuba ikinyugunyugu, mbega gica kibiki? Voilà, ngici kibazo. Abahinga bavuga yuko iyo ikinyabwoya gicerewe ryahinduka canke kigumye muri vya bindi kikaguma ciryohera, cirira, kirateba kigahinduka. Mugabo iyo gihindutse cibereye muri ivyo, catebeye muri ivyo, ntigihinduka ikinyugunyugu, gihinduka igisa n'ikinyugunyugu, gihinduka ico bita ituza, gihinduka ico abandi bita igitaranyama, gihinduka ico abandi bita nyawiyahura, abandi aka gakoko bakita akazimyamuriro. Nuko rero n'aka gakoko hari icigwa twogakurako. Nuko rero nyawiyahura, igitaranyama, ituza ni igikoko kiguruka mw'ijoro. Reka tukigereranye canke tukibangabanganye na ca kinyugunyugu, turabe ingene bimeze, turabe ubuzima bwavyo, turabe amateka yavyo. Reka ndabibutse amateka y'akanyugunyugu. Akanyugunyugu karakundwa, akanyugunyugu gafise amabara atandukanye meza, akanyugunyugu karatekereza, akanyugunyugu gasigura umugisha, gasigura urukundo, gasigura ubutunzi, akanyugunyugu gasigura ikigongwe, gasigura gusubiza hamwe, gasigura ukwibuka, gasigura ukugera kure, gasigura isuku canke ukwezwa, gasigura ubwiza, gasigura ivyizigiro, amahoro, ivuka rya kabiri, sacrifice, persistance, gakorera ku muco, gakora ku murango, n'ibindi vyinshi cane. Ituza, igitaranyama canke nyawiyahura coco kizwi kuki? Ubwa mbere abantu ntibagikunda kuko gisa nabi. Ubwa kabiri ni igikoko kiguruka mw'ijoro gusa, kiguruka mu mwijima, uzanye agakoroboyi kiraza kikaritambatambako kikaruhuka kirizimije. Nico gituma bacita ikizimyamuriro. Igikoko gicafuye kandi kigora abantu. Abana ntibagihana igwere, nta mwana kina naco, eka n'uwukuze aguma aciyamama. Kikuguye ko kiraguhushura, ari mu maso
uriko urakoresha ordinatere cikubitako, kw'iradiyo cikubitako, kandi kigasika kigusiza ibintu. Hariho ibintu gifise vy'ibikungugu canke vy'ibidust. Murabizi namwe iyo ugifashe hari ibintu bisigara mu maboko iwawe. Ni igikoko kibuza amahoro abantu, gisanze aho abantu biyicariye kiguma kibadumako, n'ijambo bariko bagaca barivako. Ni igikoko kigorana gose, ni igikoko giteye ubwoba, igikoko kizwi nk'igikoresha inguvu, kuko kiriko kiraduma mugahurirana kiraguhushura vy'inguvu. Ni igikoko c'ikijuju gose, ni igikoko kitabarirwa. Aho wokugurura umuryango ukacereka ngo gisohoke kibe kirabaho, kiguma kiza, kiguma gisubiramwo vya bindi. Ni igikoko kidashobora kwiyumvira kuri kazoza kaco, kibonye n'umuriro kiguma kiwutambatambako mpaka kiguyemwo kigasha. Nico gituma bacita iciyahuzi. Aho giciye gisiga ibintu vyose kibicafuje, n'ikinyamwanda. Abantu baracanka gushika yaho bakigereranya n'urupfu. Ni ikimenyetso c'urupfu. Abo muzosanga bagishize kuri tatuwaje, ni tatuwaje ya nyamusi, ni ukuvuga ngo bisigura urupfu. Mwumvise yuko gisigura ibintu bibi, cerekanwa canke kirangwa n'ibintu bitari bike, cerekanwa n'ubube gito butari buke, kandi murumva yuko kirangwa no kutagira ubwenge gushika naho conyene ciyahura, niciba ariyobegwa. Urumva ko ivyo vyose bituruka kuri kwa guteba, kuri kwa kutamenya ibihe, kuri kwa kutagomba kwitanga kw'ikimazi ngo kibe nk'ikinyugunyugu. Ubundi bube gito rero abantu bakiziko bigatuma bacanka urunuka. Iyo ituza rigushikiye mu muzinga w'inzuki, ubusezeye, kuko kirarya za nzuki zose kikazigotsa, kikarya n'ubuki bwose kigakubuturura. Usanga igiti bacera, mu yandi majambo mu gifaransa twovuga ko ari kiravagere. Muzobaza abegetsi wumvise ikintu bita ituza barahunga. Koko rero bakunda kukigereranya n'intumva, n'abantu batabarirwa, n'abantu batumva impanuro, n'abantu batimenya, n'abantu bataraba kazoza kabo ngo bagapangire, n'abantu batiyumvira bati mbega ejo tuzoba tumerewe gute, twotegura kazoza kacu keza gute, naho vyoba bisaba ko tubabara uno munsi mugabo ejo tukazoba tunezerewe. Umva ko ari igihushane n'ubuzima bw'ikinyugunyugu. Ikinyugunyugu kiravuga giti ubu buzima mbayemwo naho ndonka utwonja ntibumaze, ntegerezwa kwisonzesha kugira ngo ejo nzoba ikinyugunyugu. Ari kinyabwoya kiba kinezerewe kiko kirarya cidibagura, mugabo kikavuga giti jewe ndisonzesheje, ndamenye igihe canje, nkeneye kuba ikinyugunyugu. Hiriwe ndarandira rero. Mwumvise ivyo tugomba tujemwo. Ibi bikoko bibiri bitwigisha. Mbega tugomba kuba nk'icahe? Tugomba kuba nk'ituza canke tugomba kuba nk'ikinyugunyugu? Tugomba kuba turigumiye muri ubu buzima turimwo buraturyoheye, twavyanka twavyemera turashobora kuba nk'igikoko kimwe muri ibi. Ivyo rero bigiye kuvana n'ingingo tugiye gufata. Ico twipfuza nico tuzoba. Tugomba kuba nk'ituza tuzobituza, tugomba kuba nk'ikinyugunyugu tuzobiba. Byo hariyo abantu bababaye ubu bamerewe nabi gose gusumvya abandi. Abo ni nk'abari mu gihugu canke abari mu buhungiro, ariko hariho n'abandi bari muri diaspora womengo bafise ubuzima bwiza, womengo baranezerewe, ariko nabo hari ikibuze, hari ico bumva babuze. Byo hariho n'abandi mengo ntaco banezwe, mengo yarashitse muri Amerika, mengo yarashitse muri Australia canke mu Burayi, yaratsinze Burayi, ntakiciyumvira no ku gihugu ciwe ngo yiyumvire ati mbega ejo bizoba bimeze gute.
arose n'amafaranga akayamarira mu mashampanye canke mu mavakanse, ego basi ayo mahera nayo iwawe warayarondeye, bone ko atacu uriko urafasha ngo ingorane ziri mu gihugu zitora umuti, urashika mu zabukuru pansiyo uzoyigirira aho nyene uri, uzosazira ngaho nyene, urinde ushengerera ngaho nyene, canke uzogira uti reka nsubire mu gihugu nje kurya ayo narondeye niyo wasubirayo. Wifuza gushikira muri za ngorane nyene, ushike uja gutondera igitoro ku murongo, ushike utagira amatara, ushike utagira amazi, isukari uzokoresha uzoyizanana. Ngibi vyategerezwa gutuma uru rugamba ari urwacu twese atawuvuyemwo, mu ntumbero yo gutegura kazoza keza k'igihugu cacu. Turahitamwo rero kumvira canke kutumvira. Twumviye tuzoba nk'ikinyugunyugu, duhisemwo gukomantaza imitima ntitwumvire tuzoba nkituza, kandi tuzobituza mirere na mirere, atawuduhana igwere, atawuturaba, abantu bose batwinuba, abantu bose bagenda badutunga urutoke, turi agatukisha. Ariko nawe ndafise ivyizigiro ko hariho urunganwe rushasha rugiye gutahura ko tudategerezwa kuba nkituza, urunganwe rugiye gutahura ko tubwirizwa kuba nk'akanyugunyugu. Gusozera mu gihugu c'isezerano ca Isirayeli, abantu bavuye mu buja hariya muri Egiputa barashitse mu bugaragwa, batangura kwidodomba ngo are ngwe dufuma twigumira muri Egiputa, ntibizera, barakomantaza imitima, bituma urugendo ruba rurerure, kandi abo bakomantaje imitima bose batashoboye kwizera bahereye mu bugaragwa. Igihugu c'isezerano ntibagihonyoyemwo, igihugu c'isezerano cashitswemwo n'abizeye. Tuvuze urunganwe rushasha rero n'urunganwe rundi, si ikibazo c'imyaka, ahubwo ni ikibazo c'ukwizera. Mbega ufise ukwizera kungana gute? Uko kwizera kuzotuma ushobora gushika muri ca gihugu c'isezerano, ushobora guhinduka, ubuzima bwawe bushobora guhinduka nka bumwe bw'ikinyugunyugu, canke ugomba kwidibamira, ugomba kwigumira muri bwa buzima usanzwe urimwo, n'ivyo urimwo ntibitahura neza, ugomba kwibera nkituza. Urunganwe rushasha n'urwo runganwe rutahura ihinduka ko rikenewe, n'urwo runganwe rutahura ko aho turi hatatubereye uko tuvugwa, bitabereye ko dutegerezwa kuba ukundi kwiza, ko dutegerezwa kuba igicapo twifuza, igicapo ciza twifuza. Urundi runganwe n'urwo rukomantaje imitima, kumbure rwisunze utwo rufise amahera, ivyubahiro, aba rutiyumviye kuri kazoza, bati mbega abana bacu ejo bazoba bamerewe gute, abuzukuru bacu bazoba bamerewe gute. Yandi majambo, ico tugiye kuba cose kizovana n'ingingo twafashe, kizovana n'ukuntu tubona ibintu, kizovana n'ukuntu twizera canke tutizera, kizovana n'ukuntu twumviye canke duhisemwo gukomantaza imitima. Bibiliya ivuga ngo nimwumva ubutumwa bwiza ntimukomantaze imitima nk'uko babandi bayikomantaje bagaherera mu bugaragwa, ngo ariko ivyabashikiye reka bibabere icigwa. Abarundi twifuza kubaho gute? Nkituza canke nk'ikinyugunyugu? Hamwe bishitse tugafata ingingo y'ukuba nk'ikinyugunyugu, mbega ya sacrifice, kwa gutanga ikimazi, mubona twogira discipline iyahe? Nibiki bisanzwe bitunezereza mubona yuko twokwirengagiza tukavuga duti ibi
turabihevye ku neza yo gutegura kazoza kacu, ku neza yo gutegura ubuzima bwiza. Kandi aravuga ati be the change you want to see in the world, ati bimpinduka wifuza kubona mw'isi. Kazoza keza canke kabi kari mu biganza vyacu. Uno munsi turashobora kuvuga duti turafashe ingingo, tugomba twitange kw'ikimazi. Ivyo tumaze kubona twarabonye bihagararire ngaha, twitange kugira ngo aho abarundi bamaniye intekera ku mutwe, aho bahungiye bihagarare. Duti urwanko twankanye ruramaze, harageze ko dusubiza hamwe. Kubera iki abana b'abarundi, kubera iki abarundi ari bo bonyene bo kwamira mu buhungiro, kubera iki amaraso y'abarundi ariyo yokwama guma aseseka buri gihe? Nimuze tugira ikoraniro ry'agatangaza, twinginga Imana, turirire Imana, tuyiborogere. Duti harageze Mana kugira ico dukoreye, duti harageze Mana kutwiyumvirako. Reka iryo ribe ihangiro ryacu, maze umunsi umwe tugaruje umunezero tuza tuvuge duti haleluya, amen. Icubahiro kibi c'Imana. Imana yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Reka ndangize ndabipfuriza ko mwese muriko muranyumviriza mwogira umutima uri muri iyi ndirimbo, mwese mugatahura ko hageze ko Imana igira ico dukoreye, ariko mwibuka n'uruhara rwacu. Harageze kugira ico ukora Mana, gira imbabazi igihugu, harageze Mana, harageze yini yasa kini cagihe kugira ngo wongere uduhuza abantu bawe, dusubire twese tw'ubumwe. Harageze Mana ko dusubira ku bumwe. Reka iri ribe isengesho ry'umurundi wese, atahure ko iki arico gihe c'uko dusubiza hamwe. Abashwiragiriye aha na hariya, dusubire twiyunge, dusubire twiyegeranirize mu gihugu cacu, igihugu kigiye kuba igihugu c'amata n'ubuki. Harageze kugira ico ukora Mana, gira imbabazi igihugu c'Uburundi, harageze Mana, harageze yini yasa kini cagihe. Voilà, kumenya igihe iki kintu kirahambaye cyane. Kumbure hari ababona umengo ntibiragera, kumbure hari ababona umengo twoba twihuse, hari ababona umengo biracagendeka, ariko ni vyiza ko twomenya igihe cacu. Iki rero jewe nizera ko ari igihe cacu. Wongere uduhuza abantu bawe, dusubire twese tw'ubumwe. Harageze kugira ico ukora Mana, gira imbabazi igihugu c'Uburundi. Iyi ntambwe kugira ngo tuyishikeko nuko tuzoba tugeze aho haba ibiganiro bihuza abarundi bose. Uzoba ubaye umuryango wa rya terambere rusangi, wa ya mahoro arama twese twifuza. Ivyo navyo kugira ngo turinde tubishikako, bizovana na kwa kwitanga tuzoba twagize, bizovana n'ikimazi tuzoba twashimye gutanga. Ivyo tutabikoze tuzoba tubaye bariyobegwa, tuzoba tubaye bariyahura, tuzoba tubaye babitaranyama. Harageze Mana, harageze yini yasa kini cagihe kugira ngo wongere uduhuza abantu bawe,
dusubire twese kuba umwe. Ni muri iyi nzira rero twizera ko ibibazo by'Uburundi bigiye kuronka inyishu. Iyi niyo forumire twari twabemereye kubashikiriza. Mu minsi mikeya tugiye kubereka ingene igikorwa kigiye gutangura ku bazoba batahuye ubu butumwa, ku bazoba batahuye iki cigwa. Tugiye gutangura urugendo rw'amahoro nyezina kugeza tugaruje umunezero. Turizera ko duhuje umutima n'inama nk'abarundi twese tuzoshika kwihangiro ryacu, tuzoshika ku munezero Satani yatunyaze. Turizeye ko n'abataratahura ihangiro ryacu bazogenda bararitahura buke buke, nabo nyene bakaduhambya mu rugendo. Kuko icigwa naho wogitanga gute ugakoresha uburorero bumeze gute, hama hariho abantu b'incabwenge bagitahura hakiri kare, n'abandi bagenda barahwihwisha bakagitahura mu nyuma, canke bakagenda baragitahuzwa n'abandi buke buke. Narabwiye ko ishure ry'abarundi bose ari kaminuza spesiyale, irimwo abarundi bose, irimwo abize n'abatize. Icigwa tugitanze urabize urabatize, hariho abatubwira yuko bagitahuye. Ariko ikintu cohava kimbabaza gusumvya ibindi nuko iki cigwa cohava kigeraho gitahurwa n'umunyeshure ataciye ku ntebe y'ishure, ariko uwitwa ko afise amadiplome n'amadiplome kikamunanira gutahura. Simvuze ko ari bose. Iki ni cigwa gifatiye ahanini ku bwenge. Abarundi bose nabo ndazi yuko muciye ubwenge, muragisuzuma, musubire mu gisuzume, musanze ari cigwa codukiza, duheze duce bugufi, twambambira Imana, turirire Imana, turabe yuko yodukiza ikaduha umuhezagiro. Kuko aho tugeze aho umwansi ashaka, tugeze entre le marteau et l'enclume. Muribuka kwiri ariryo jambo nahereyeko tugitangura icigwa. Reka nsozerere kuri iri jambo ryanditse muri Bibiliya. Ni jambo rihambaye cyane, ni jambo rifise ubushobozi. Yesaya igice ca mbere ku murongo wa 19 haravuga ngo, nimwemera mukumvira muzorya ivyiza vyo mu gihugu, naho nimwanka mukagarariza inkota izobarya. Kuko akanwa kanje Uhoraho ariko kabivuze. Bantu b'Imana, iki cigwa hamwe twumviye tukagikora tukagishira mu ngiro, ibi vyose mvuze tukabishira mu ngiro, twoshika ku ntumbero, twoshika kwihangiro ryo kugaruza umunezero, ata muntu agiriwe nabi, ata maraso asesetse, mu mahoro n'umutekano. Kuko nta muntu n'umwe twoba tubabaje atari uko ari twebwe twoba twibabaje. Ariko ijambo ry'Imana riravuze riti, nimwagarariza, nimutumvira, inkota izobarya nta kabuza, intambara izobarya nta kabuza, ubuhungiro buzobamira ku mutwe, inzara izobamira ku mutwe, gukena bizobamira ku mutwe, muzokwamira mu mubabaro ibihe vyose, forever and ever. Ngo aramegwa ntamagwa. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanirize urugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Kandi n'uwipfuza gushigikira ibikorwa vy'ishure ry'abarundi bose arahawe kaze. Imana nisubire ibampekere ku mugongo.
Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.